abagize ibiro by'inama nshingamateka y'u Burundi hari bari kumwe n'abandi bashingamateka mbere harimo n'abarosanzwe barongoye imigwi yamaho hano mu nama nshingamateka bajeje kubonana n'abashitsi bari baje bagize umugwi washizweho n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo ushobore kugira integuro yo kubaka ico no kwita canke ico bise ibwirizwa shingiro ry'uwo muryango kuko hari umugambi wo gushinga ihuriro ry'ivyo bihugu ico bita federation ariko rero bakaba bashimye guhera kuco bise confederation abo bari baje hano mu namashinga mateka ariko bamaze iminsi bari hano mu gihugu bakorana n'abantu batandukanye bo mu bisata bitandukanye harimo na bene gihugu kugira ngo bashobore gushikiriza ivyiyumviro maze ivyo vyiyumviro bizoshobore gukorerwa ko mu gihe abandi bene bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nabo bazoba bashizeko kugira ngo ivyo byumviro bise bizoshigwe hamwe rero bishobore kugira gukorerwa kugira ngo bivyubake iryo bwirizwa shingiro riko rifuzwa ko ryoba ari ngenderwako muri uwo muryango. Harero mu nama nshingamateka naho musanzwe muzi ko ari urwego ruserukira abene gihugu nabo bari bagize bati ntitwogenda rero nawo nyene tutumvise intererano y'ivyo boduterera. Bari bafise rero ibibazo bishika 8 babajije muri ivyo bibazo novuga ko hari nk'ibijanye nuko nicoranga igihugu ucoshobora kuba umunywanyi w'iyo confederation kuko ikira gihugu gisanzwe gifise intererano gishobora gutanga ariko vuga rero bati none bega intererano yoba imwe canke yorutana kuko gushika ubu hari ugusumbasumbana bigaragara neza yuko bitategerezwa kuba ekite ibihugu byose ngo binganye intererano bitanga kuko bisanzwe bitanganya n'urugero rw'ubutunzi bisanzwe bifise. Rero abagize inama nshingamateka muri make ubwa mbere boho bashimye ico ciyumviro ariko baravuga bati ico ciyumviro bishika gute ko coba caraje ubwa mbere gushigwa imbere ico bashatse kuvuga priorité kubera ko arico coba cahawe priorité gushikira confederation kandi kidasanzwe kiri no muri traité yabaye sinye igenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko uyu munsi. Aho rero bashatse kubimenya ariko nta nyisho bashoboye kuronka. Hari kindi kintu cabaye nk'amakenga nuko hari ibibazo hano mu muryango wa Afrika y'ubuseruko bimaze kugaragara neza yuko bititabwaho kandi ari byo byategerezwa ahubwo gushigwa imbere na cyane cyane kugira bikogwe bironswe inyishu maze bironkejwe inyishu abariho n'iyindi migambi yose yo muri uyu muryango wa Afrika y'ubuseruko ishobora kurangurwa atakinaniranya hovugwa nk'ibibazo biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda hamwe n'Ubuganda mugabo muri uyu muryango bigaragara neza yuko umenga nta kintu na kimwe barabona kubijanye n'ico bo bise constitution. Bo bacise constitution ariko abagize n'amashinga mateka basabye ko kitokwitwa constitution kuko kizoba ari ca confederation batahubwo mworaba ukundi mucita kandi byongeye igihe ivyiyumviro byarutanzwe n'abarundi byo mwahejeje kuvyegeranya vyose twifuza yuko muzo bitumenyesha mubitumwikire natwe tubibone imbere yuko bikorwaho. Hari n'ikibazo rero caciye kishikirizwa kijanye n'ugwego go kwemeza ivyo byanditswe nkuko bo bavyita constitution. Iyo nteguro y'u Rwandiko gwa gwateguwe basabye ko guhabwa irindi zina ariko ntibwitwe nk'ibwirizwa shingiro ariko rero nabyo ivyo byanditswe byemezwe n'amanama nshingamateka mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko kuko
arizo nzego zigaragara neza yuko ziserukira abene ivyo bihugu.